Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Bararenga ibihumbi 12 abantu bapfungiwe mu mabohero atandukanye ari mu Burundi kubw'ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe APRODH. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabapfungwa rimenyesha ko ayo mabohero mu bisanzwe yarafise ubushobozi bwo kwakira ica gatatu gusa cabo bafungwa. None vyogenda gute kugira ngo ibitigiri vy'abafungwa muri ayo mabohero bigabanuke? Nico kibazo tugerageza kwishura mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 11 Kigarama mu bihumbi 2021 muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro c'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Mu mabohero atandukanye y'igihugu abafungwa barenga ibihumbi 12 hamwe igitigiri gisabwa usanga cigwije na 4 canke na 5. Vanessa Muhiteka wa Radio Inzamba yaciye irya nino ibiri mu cegeranyo c'ishirahamwe APRODH ku bitigiri vy'abafungwa. Ku bushobozi bwo kwakira abafungwa bangana ibihumbi 494 bitegekanyijwe mu ibohero 11 hamwe n'ibigo bibiri bifungwamwo abana gushika kw'igenekerezo rya 2026 Munyonyo uyu mwaka habarizwamwo abanyororo bagire ku bihumbi 12,878 hamwe n'indoya zigera ku 124 bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo APRODH. Iryo shirahamwe ritanga akarorero ku mabohero ya Mihimba i Bujumbura aho habarizwa abafungwa ibihumbi 4,631 ku bushobozi bwo kwakira abafungwa 800. Ibohero ryo mu bya Muramvya ryarimwo abafungwa 848 mu gihe rigeneye kwakira abashika kwijana. Ibohero rya Gitega ryarangwamwo abanyororo 1,525 mu gihe ryategerezwa kwakira abatarenga 400. Ibohero ry'abagabo Ingozi gushika mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo ryarimwo abanyororo 1,717 mu gihe yubakiwe abatarenga 400. Nko mu ibohero ryo mu ntara ya Rutana habarizwamwo abafungwa 562 ku bantu 350 bategekanijwe muri iryo bohero, mu gihe mu ibohero ryo mu ntara ya Ruyigi ryarimwo abanyororo 971 mu gihe rigenewe abanyororo 300. Ibohero ry'Iburamvya naryo ryarimwo abafungwa 532 mu gihe ryubakiwe abafungwa 100. Ibi bitigiri vy'abafungwa vyerekana ko amabohero yo mu gihugu yarengewe ku rugero rurenga ibice 100% uretse ibigo bibiri bafungwamwo abana byo mu Ruyigi na Rumonge hamwe n'ibohero ry'abakenyezi Ingozi. Mu mabohero yose abari bafunzwe bataracibwa imanza bangana n'ibihumbi 6,555 nayo abaciwe imanza bari ibihumbi 6,323. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, urongo ishirahamwe gitaha agateka kazina muntu n'akabafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa aravuga ivyo abona vyokogwa kugira ngo iyo ngorane ihere. Umushikiranganji w'ubutungane nayicegeranyo umukuru w'igihugu amubwire ivyokogwa abanyororo babarekure kuko na karisi benshi bafungiwe ivyaha vyotuma kuba mu nyororo. Honyene hariho abanyororo bahejeje iminyororo yabo baciriwe imanza batararekurwa. Bamwe bamara twandikira kandi twama tuvugana, hanyuma mbere hari igihe n'abashingwa manza bagenda kubafasha ariko ugasanga ubutungane ntibuborohereje canke abayobozi b'amabohero ntibaborohereje, bagaca babwira ati bizo dose twe ntitwozikora kuko nabo bahejeje umunyoro ngo genda mubaze procureur general. Procureur general ntatanga inyishu. Hanyuma navuze yuko ariho abanyoro benshi baciriwe imanza bamaze gukora ica 4 cy'umunyoro kandi bigendere neza. Nk'abo bantu bose itegeko rirabarekura yuko ngo bagira ikigongo bagataha, hanyuma umunyoro usigaye bakagukorera muhira kuko bigendeje nabi bashobora kubafata bakagarukana. Ibyo byose n'ibintu byotuma iminyororo igitigi cy'abanyororo kigabanuka. Hanyuma ari bapfungiye ibyaha bito nk'ejo bundi igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabigize mbere no kuri impunzi z'ababigira
mugabo nuko baca bihindukiza ntibabikore uko byategerezwa gukorwa, ugasanga batashitse bategerezwa gutaha nk'abantu bapfunzwe n'ivyaha bidahanishwa iminyororo irenga imyaka 5. Yitwa n'ivyaha bito bito, bashobora kumubwira bati wewe turakurekuye taha, hanyuma uzoza urabona utaha. Canke abamaze gukatirwa nk'imyaka 5 canke 10 bamaze gukora imyaka 2 canke 3, abo bashobora kubarekura. Murazi ko hariho abanyororo bafungirwa kurema y'intara zabo bavamwo, abacamanza bakagenda muri iyo ntara bakamarayo nk'indwi yose bariko baraca imanza. Bafashe ubutungane nk'ikigwanisho cyabo kugira bahashe aho batavuga rumwe, canke bahashe aho bagira bati ngo baratugiriye nabi, reka natwe tubihore. Babihoza iki? Babihoza umunyororo babicishije ku bacamanza, babicishije mu butungane. Gushika kuwa 21 Munyonyo uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2021, ishirahamwe APRODH ryerekana ko hari habafungwa barenga ibihumbi 8 bari barenze ku bitigiri amabohero yategerezwa kwakira. Akaba ari no ngaha tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 Kigarama mu bihumbi 2021. Mwari kumwe na Emile Nibasumba. Naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.